Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunze mwese ba radio RPA bivana naho mudukurikira muherereye kaze mukurikire amakuru yo kuri no munsi wa kabiri genekezo ya 12 ndamukiza umwaka wa 2022 ingingo nkuru ziyagize. Namashinga amateka y'u Burundi yaremeje kuri uyu wa mbere integuro y'itegeko rishiraho igisirikare c'intega bizoza. Bamwe mu banyepolitike bavuga ko ivyo ari uguca kubiri n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha muri ano makuru twabiteguye. Kwa 12 ndamukiza uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe abana bo mwibarabara muri ano makuru turaza kubabwira uko byifashe mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu ikambi ya Nakivale ahari impunzi z'abarundi. Turabafitiye n'ikiganiro ubahuka aho tuza kugaruka ku kibazo kiri ku bitaro bikuru by'intara ya Kirundo aho inzoya zigera ku 10 zitavye Imana biturutse kwicikagurika ry'umuyaga nkuba. Mukanya izo nizo yano makuru. Ndasubiye kubaramutsa duhera no makuru mu gisata cy'umutekano abantu babiri bakomeretse barashwe n'umupolisi mu gitondo cyo kuri wa kabiri muri quartier Mutakura iri muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bari hafi yahabereye iryo bara bavuga ko uyu mupolisi yagirije umwe mu basanzwe bunguruza abantu ku makinga ko yoba yegereje ikinga giwe ahasanzwe hari icapa kibuza abamakinga kurengana. Ni nkuru twateguriwe na Francine Mahoro. Nk'igihe cy'isaha 3 z'agatondo kuri wa kabiri no haduka akajagari kwibarabara RN 9 bita kujya Muzinda hafi yaho bita kwa komine muri quartier Mutakura. Ico gihe nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu bari ngaho abimenyesha umupolisi asanzwe akorera ku kirindiro kiri ku gituro ca Esase bita kwa ba Yusufu ni ukiraro kigabura zone Ngagara na quartier Mutakura yahagaritse ubusanzwe yunguruza abantu n'ikinga amagiriza kuba yegereje ikinga giwe ahasanzwe hari icapa kibuza abamakinga kurengana nkuko bivugwa n'uyu munyagihugu. Umva mu gatsindaro yafashwe n'umupolisi yahaganye n'umuntu bari kararondera abakiriya nyene n'akazunguruka. Ni muri uyo mwanya nyene yaciye amufata afatana n'uwundi nyene ari babiri mugabo akagomba kunyanya kumwe amwaka ikinga. Abandi bose rero katsizero batabarasa nk'abantu benshi cane n'imodoka ntibarengana. Muri uyo mwanya rero bariko baramuhoga umupolisi ariko amwaka ikinga. Ni muri uyo mwanya rero ivyo vyose vyashiye bibaza kumubarasa atabarasa ku maguru. Imana yakinze bakomeretse bibabaje nkuko ababibonye babandanya babivuga ngo uretse ko uwo mupolisi batashoboye kumenya izina ryiwe canke inimero z'akazi nabo yarashe bamaze umwanya utari muto bacicaye aho barasiwe kwibarabara imbere yuko uburongoye igipolisi muri ako karere ahashika. Umupolisi ntitwashoboye kumenya izina ryiwe canke matrikire yiwe nta intervention n'imwe yari bwahabe bari basigamye ngaho babona hari ikintu coba kiriko kirategurwa co kubajana kwa muganga bisanzwe. Komiseri n'abandi bapolisi benshi haciye bahashika bakaguma birukana abantu. Abanyagihugu babonye ivyabaye basaba ko uwo mupolisi yoshikanwa imbere y'ubutungane intahe nayo igakora hakurikijwe amategeko. Arakoze Francine Mahoro. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu abanyororo bo mu ibohero rikuru rya Gitega baratera ivyatsi inyuruzwa ry'ibifungurwa bimwe bimwe byabagenewe aho bavuga ko izo mfungurwa zinyuruzwa n'abanyororo baserukira abandi. Abo bafungwa bamenyesha ko mu gutanga ivyo bifungurwa abo babaserukira batwara igice kitari gito c'ifu y'ibigori hamwe n'inkwi baheza bakadandaza ku bafungwa bakora inzoga aho muri iryo bohero nyene. Eric Niyonzima mwidonido ry'inkuru. Abanyororo bo mwibohero rikuru rya Gitega baridogera ingeso y'abandi banyororo babasarukira ko banyuruza ibifungurwa bategezwa gutanga kandi bisanzwe ari ntica ntikize nkuko amasoko ya RPA aho muri iryo bohero abivuga. Abo bita bakapita generale babanza kwikurira ko cane ifu y'ibigori mu ntumbero yo kuyigurisha imbere yo kugabanganira abandi bafungwa iyiba yatanzwe n'abajejwe ububiko bw'ibohero. Ayo makuru nyene amenyesha ko abo baserukira abandi banyororo boba batwara nk'icya gatanu c'ifu y'ibigori yagenewe abafungwa bose nkuko isoko rya RPA
RPA aho muri iryo bohero ribandanya ribivuga n'abarongoye ivyumba bita abakapita b'ivyumba nabo nyene barakurako ikindi gice gitoyi ibiheza bikagira ingaruka ku bandi bafungwa nkuko abo nabo babivuga rimwe na rimwe abo basarukira abandi banyororo ari nabo batanga ivyo bifungurwa iyo bimaze gushika mu ibohero ntibuzuza igikombe cagenewe gupima iyo fu y'ibigori mu ntumbero yo guhisha iyaburiwe muri iryo nyuruzwa. Amasoko yacu aho muri iryo bohero rya Gitega avuga kandi ko abo baserukira abandi banyororo bareza bakagurisha iyo fu y'ibigori iba yanyurujwe ku banyororo bagizwe ahanini n'abaciriwe urubanza basanzwe bakoresha iyo fu mu gukora inzoga bita umugorigori. Ayo masoko nyene akemeza ko rimwe na rimwe n'abajejwe gukinjika mu ibohero babura inkwi zo gutekesha kubera ko abo baserukira abanyororo bazitwara kuzigurisha kuri abo bakora inzoga. Abo banyororo basaba abarongoye iryo bohero gukora ibishoboka vyose bakagwiza uburyo bwo gukurikirana itangwa ry'ivyo bifungurwa mu ntumbero yo gutuza iyo ngeso. Eric Niyonzima ubwinshi bw'abanyororo baguma biyongera mu mabohero atandukanye hamwe nuko leta idaheza ngo yongereze uburyo butegekanywa bwo kubagaburira biri mu bituma vyunyura ubukene bw'imfungurwa zabo. Ivyo bishikirizwa n'ubujejwe gukurikirana amabohero mwishira hamwe APRODH biharanira agateka kazina muntu hamwe n'akabapfungwa mu Burundi. Umushingwa manza Evariste Nkunzimana akavuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye gufata ingingo yo kurekura abanyororo bafungiwe ubusa hamwe n'abaronse ikigongwe c'umukuru w'igihugu kugira igitigiri cabo kigabanuke mu mabohero. Umushingwa manza Evariste Nkunzimana ajejwe gukurikirana amabohero mwishira hamwe APRODH. Ikibazo c'imfungurwa mu mabohero kiramaze iminsi itari mike cibonekeza kandi bikaboneka ko biguma vyunyuka gusumba. Ibiharuro dufise nko mu ibohero rikuru rya Mpimba ku banyororo 4294 bari gufungurirwa, iyo bagaburiye 1300 bica bihera. Murumva ko ari bake cane badashika n'icya gatatu c'abafungwa bari gufungurirwa. Aho tuvuze mu ibohero rikuru rya Mpimba n'ahandi nuko aho baronse ibifungurwa babura inkwi zo kubiteka, aho baronse inkwi naho bakabura ivyo bifungurwa. Ivyo rero nkuko twama twabivuze biva ku bwinshi bw'abanyororo baguma biyongera kandi amahera yategekanijwe kubagaburira atigera yongerezwa. Ni naco gituma mu ndwi zibiri ziheze basubiriye kurekura imiryango ifise ababo bafunzwe ko bagemurira, ariko urumva si bose bafise imiryango iheza ikabagemurira. Ico dusaba uko twama twabivuze, turasaba dushimitse leta y'u Burundi igira kigoro kadasanzwe igaburira abo banyororo, kuko nta wundi muntu afise iryo bwirizwa cyo kubagaburira. Turasaba kandi ko leta y'u Burundi yorekura abapfungiwe ubusa, abapfunzwe ku mvo za politiki n'abarekuwe n'ikigongo c'umukuru w'igihugu ko bo barekura. Izo zoba mu ngingo nziza zotuma ubwinshi bw'abanyororo bugabanuka, bigatuma abasigaye basabikanya utwo basanzwe bafise. Mu bijanye n'intwaro ibwirizwa rishinga indinganizo nshasha ya pansiyo ihabwa abakukurutse irakumira abakorera mu gisata c'abigenga. Abakozi ba leta bari basanzwe bahabwa pansiyo hakoreshejwe amwe mu mafaranga atangwa n'abo bakozi bakorera abigenga bagiye kudugirizwa pansiyo bahora bahabwa. Iduzwa ariko risaba uburyo bwinshi gushika ubu butahari. Ines Gakiza niwe yaduteguriye iyi nkuru. Abanywanyi bishira hamwe INSS bagiye kudugirizwa pansiyo ngo baronke pansiyo ingana n'umushahara wabo wa nyuma bahembwe bagera ku bihumbi 55. Nukuvuga abakukurutse kuva mu mwaka wa 2020 gushika kubategekanywa gutaha uno mwaka turimwo. Kuko ibiharuro biva muri iryo shira hamwe INSS bijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta bose hamwe baziganirizwa muri INSS uyu munsi begereza ibihumbi 200. Abatazoronswa pansiyo ingana n'umushahara bari bageze ko bazodugirizwa ukundi pansiyo bahabwa, abo nabo barenga ibihumbi 150. Gushika ubu uretse intererano z'abanywanyi baryo INSS isanzwe ikoresha mu gutanga pansiyo ku banywanyi bayo bose, leta imaze kwemeza kwizoterera INSS buri mwaka amafaranga agera ku miliyaridi 200 agenewe kudugiriza pansiyo abakozi ba leta batashikana pansiyo y'ibihumbi 30 ku kwezi. Ahazova amafaranga azofasha kuduza pansiyo y'abakukurutse kuva mu mwaka wa 2020 ntiharamenyekana, co kimwe n'ayazofasha kuduza pansiyo y'abakukurutse imbere y'uwo mwaka wa 2020 ariko bashikana ibihumbi 30 ku kwezi. Ico bikoze ingingo ya 12 y'ibwirizwa
ryatewe kw'igikumu mu kwezi guheze ari naryo ryazanye iyo ndinganizo nshasha ivuga ko umukuru w'igihugu azosohora itegeko rishiraho ibizokurikizwa kugira ikigega kijanye no kuduza ayo mafaranga ya pension n'ikigega c'intega bizoza bigume bironka uburyo ikigega c'ishirahamwe rijejwe gutegekaniza kazoza abakozi kigume cifashe neza n'iyo ndinganizo nshasha irame. Iryo shirahamwe ni INSS, ikigega caryo gishigwamo amafaranga n'abakozi ba leta hamwe n'abakozi b'amashirahamwe y'abikorera utwabo be n'amashirahamwe leta yashizemwo umutahe. Iyo mico ibiri ya nyuma ariko ntiyegwa n'iyo ndinganizo nshasha kandi ariyo yinjiza amafaranga menshi muri INSS kuko ari nabo benshi. 39% by'abanywanyi ba INSS nibo bakozi ba leta, 61% basigaye nabakorera mu gisata c'abikorera utwabo. Binjiza 66% by'amafaranga INSS ifise, abakorera leta nabo binjijemwo 34%. Naho ari bake bakaninjiza na make, ibiharuro biva muri INSS vyerekana ko abakozi ba leta basanzwe baronka pension irengeye ayo binjiza 34%, bakaronka pension ingana na 49% y'amafaranga ya INSS. Bisigura ko basanzwe basahirizwa n'amafaranga atangwa n'abakorera mu gisata c'abikorera utwabo. Iyo ndinganizo nshasha ikaba rero iteye akangonongono muri abo bakozi bo mu gisata c'abigenga. Uretse ko bakumiriwe muri uwo mugambi ushimwa n'abatari bake, bibaza nimba udufaranga twabo tutazohava dukoreshwa muri iyo ndinganizo nshasha, mu gihe abakozi ba leta barindiriye ingingo nshikiranganji zitomora neza ibizokurikizwa muri iyo ndinganizo nshasha kugira itangure. Abakozi bo mu gisata c'abikorera utwabo bahawe umuhango ko pension yabo izoduzwa mu ntango z'umwaka uza ku rugero rutaratomogwa. Ines Gakiza arakenuye mu kanya turabananya n'amakuru twabateguriye. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro by'ubushikiranganje bigeretse inshuro 3. Yaravyubaka agakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta, arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika afise ibiro by'ubushikiranganje bimeze neza cyane vyubatswe, hanyuma yarabigabiye leta. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza. Ubwa mbere womenya ayo mayanzu zoyaheba, tuyaheba bategeza kuyariha. Umugambi utegerezwa gukorwa kandi abahera yacu ategereza kugaruka. Ubu giranje fata ingingo, umushikiranganje turi kumwe, ndagusavye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri ivyo. Haraheze ikiringo ca babo kwezi hari imyimenyerezo ya gisirikare igirishwa imbonerakure zo mu makomine amwe yo mu ntara ya Karuzi. Iyo myimenyerezo ikaba iteye ubwoba abanyagihugu. Eroge Divin Remesha. Mu makomine ya Nyabikere, Mutumba na Buhiga naho havugwa na bamwe mu banyagihugu ko habera imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure. Bavuga ko muri iyo myimenyerezo haba harimo ibihe byo kwigishwa gukoresha inkoho, ibihe bigenda bigenegwa umunsi bizokorerwa ko muri buri komine. Inkoho zikoreshwa zizanwa n'imodoka, bamwe mu masoko yacu bakeka ko yoba ari y'urwego rw'iperereza aho mu ntara ya Karuzi. Uyu munyagihugu amenyesha ko imbonerakure zigishwa gukoresha inkoho mu masaha y'ijoro. Banyakurikizwa mu masaha y'ijoro sandwi inyinshi babaca kwiga inkoho baza kukigira mu ishyamba, baragenda bakiga inkoho mu masaha 8 saa 9 z'ijoro, hanyuma bahejeje kubigisha baca bazipakira bakazisubirana inyuma, hanyuma mu gitondo bakazimbura mu makarasisi n'indirimbo nyene zo gucotsa abantu. Abo banyagihugu bavuga ko ivyo bikorwa by'izo mbonerakure bituma bagira ubwoba bw'umutekano wabo. Abantu bapfa kwiga izo nkoho iyo bapfuye iyo baje mu kabare, umuntu mupfuye n'akantu canke ngira ngo waje no kumusomya ugasanga ariko arakwihigako ngo ubu ngo nabaye umusoda ngo inkoho ndamaze kuyimenya neza, ngo rindira mu minsi bazozitucanira tuzokora umuti. Tumurondeye ngo twumve ico bivuga ko buramatari w'intara ya Karuzi Mbarushimana Karine yamenyesheje radio RPA ko ivyo myimenyerezo ya gisirikare ikoreshwa imbonerakure atavyazi.
arakoze na Eroge Divin Remesha. Nari nabivuze mu ncamake ihindurwa ry'ibwirizwa rigenga ingene igisirikare cy'u Burundi gitunganijwe riza rihindura iryahahora ryo mu mwaka wa 2017 ryakozwe ku mvo zitandukanye. Zimwe muri izo mvo harimo guhindura igihagararo cy'umukuru w'igihugu mu nzego za gisirikare n'izijejwe umutekano. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganje wo kwivuna abansi hamwe no kwitaho abahoze ku rugamba, aho yariko yishura ibibazo imbere y'abashinga amateka. Alain Tribert Mutabazi arongoye ubwo bushikiranganje akaba yavuze ko gushiraho urundi rwego rw'abasubirizi byatumwe nuko urwego rwa gisirikare rwasabwe kugira uruhara rukomeye mu guha urwaruka inyigisho zo gukunda igihugu. Kurikira umushikiranganje Alain Tribert Mutabazi. Ibuka y'ibizwa n'uranda n'ibashingiro yisunga bikurikira ibashingiro y'Uburundi y'uko Roheshi umwaka w'2018 yize ikigega mu mwandiko n'uwajejwe umutekano ko bafashe ingingo y'ijana na cumi na rimwe y'ibashingiro y'Uburundi mu gihe ibizwa ishingiro rya kera bavuga ikigega mu mwandiko ko bafashe umuhumanya iteka ubashamateka kubera iyo nkuru ya mbere yirinda rero ubuyobozi bwo kwivuna abansi b'Uburundi bumva bose abasubirwamo n'ibitwa tunganya n'ishingiro mbere bakwiye kuzana iyo kwamamaye ruhuma 2010 byatwaye mu nyandiko zaryo zina kigenda cyangwa ayo kumanasire kugira ngo yisubiye ibyo shingiro n'ay'umunsi kigenda mu umutekano yitwa komanda ashe. Iyi ngo ya kabiri yatumye yibwizwa yo kuvuna abansi ishobora guhinduka nuko hari amategeko yaguye ku rwego rwo hejuru rw'igihugu yasabye ashimitse abategetsi bo hejuru rwo kuvuna abansi b'Uburundi ko uruhande rwo kurwanya ibyo igihugu ukwikubira n'ubwigenge bwacu mu rwego rwo kwivuna abansi b'Uburundi bugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu hamwe no mu guha urwaruka inyigisho zo gukunda igihugu. Umurongo wo kwivuna abansi b'Uburundi bwashyiriweho kandi gusaba kongera kwibwirizwa rihinduwe ryunganya kwibashingiro umuce w'abasirikare batari mu kazi bashobora gutuma gufasha guteranya igihugu aho bise bose barezenze ega kwikoze ubuzima bw'interi kandi hasi. Uwo yari Alain Tribert Mutabazi umushikiranganje wo kwivuna abansi hamwe no kwitaho abahoze ku rugamba. Hagati aho rero igihugu cy'u Burundi nta ngabo zo ku ruhande gikeneye muri kino gihe, bikaba bishikirizwa na Leonard Nyangoma arongoye umugambwe CNDD. Kubwiwe uretse ko koba ari uguca kubiri n'amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa shingiro, ugutunganya igisoda bisaba uburyo bwinshi. Leonard Nyangoma rero habona ko niba leta y'u Burundi igomba abasirikare b'intega bizoza yo kwikora ku banyeshure baba bahejeje amashure yisumbuye. Leonard Nyangoma arongoye umugambwe CNDD. Jewe uko ndabibona cyo gisirikare simbona ntigikenewe mu masezerano y'Arusha, kandi byaragiye no mu bwirizwa shingiro biratomowe neza yuko hari igisirikare kimwe, akaba n'igipolisi kimwe, akaba n'urwego rujejwe iperereza rumwe, kandi baravuga yuko igisirikare kitarenza abasoda 30,000, igipolisi kitorenza abapolisi 25,000. Hanyuma ituma mvuga rero ko icyo gisirikare kidakenewe gishobora kuba giteye kubiri mebwizwa shingiro ubwa mbere hoho, ahubwo ico nohanura yuko bogirisha cyane cyane mu banyeshuri bose baba bahejeje mu mashuri makuru, kandi bakaba haraba bivuga yuko bagirisha ntuze bimwe bita service militaire cyangwa service civique, hamwe kugira ngo rwaruka rukure ruzi z'igihugu rukunda igihugu, rukunda ruri kumwe n'abanya
abanyagihugu n'ahandi navyo ivyo wavuze aho bishobora guca bitera amakenga abantu bashobora guca bibaza ngo boba bagomba gushiraho ubugwaruka bw'imbonerakure ngo urugengwe n'amategeko ucange baronka abasoda barungika hanze nibaza yuko ivyo bidakenewe abasoda b'igihugu gisoda cyo gikora cyane cyane no gukingira imbibe z'igihugu kirabanyuka no hanze gutabara hanze igihe biciye mu nama nkuru yabone y'umutekano canke biciye muri Union Africaine kandi ibyo bibera ahabona bibera ku mugaragaro simbona yuko hari ikindi gisirikare citwa FRAD cyangwa kitwa ukundi coba gikenewe ahubwo no gukomeza no guha inguvu igisoda kiriho kikaronka ibikoresho bikwiye kikaronka imyimenyerezo ikwiye kuko burya igisoda kirazimvye cane gose nicyo gituma ubona ibihugu byinshi urabifise abasoda babaye kuko bisaba amafaranga menshi gose mu makuru ajanye n'ubutunzi leta ikwiye gushiraho ikigega cyo gufasha vyihuta fond d'urgence mu rurimi rw'ikinyamazuru kugira ingorane y'igitoro ivyo mu nzira muri kino gihe ibikorwa bicumbagira mu bisata bitari bike ibiciro vy'ibidandazwa navyo bikaba vyabaye umurengera bishikirizwa n'uburongo yishira hamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike kwiterambere rirama Hosino Ndikumana amenyesha ko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine iri mu bituma igitoro kibura kw'isi ariko agashimangira ko mu Burundi vyunyuka kubera atabigega vy'igitoro c'intega bizoza bihari ikindi ngo nuko igisata c'igitoro ciharijwe n'umuntu umwe umviriza ubwa mbere hoho igitoro ni ikintu gifise uruhara ntangire mu buzima bw'igihugu ibura ryaco rero hariho yuko uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu bigabanuka uruja n'uruza n'ibidandazwa bigabanutse rero ni ukuvuga yuko hagabanutse twokwita imirimo mu by'ubutunzi iragabanuka cyane mu by'ubutunzi ikigabanuka igabanutse naho ni ukuvuga ukubaho kw'abantu roveni kuragabanuka ubukene buca bwiyongera mbere n'amahera y'abatoza banja mu kigega ca leta amafisite fiskale agacagabanuka ingero no kumva igihugu cyapfa kugira gitere imbere kidashobora kuraba carubatse amasitoke strategique y'ibitoro akwiye ku buryo ico gitoro igihe hoba n'ingorane z'ingwaro zikomeye igihe mu bihugu duhana imibeho y'ingwara z'umutekano hari ibihugu biripanga ku buryo bishobora kumara nk'amezi 6 bikoresha igitoro vyabize hari n'ibigira stoke y'umwaka kugira hame hari igitoro vyabize iyo mati yo kubura bigero mu bintu byose ko turakora utusanga ari ikibazo nibaza rero kugira yuko izo ngwara zishobore kuva mu nzira umuntu afatira kuri ivyo vya geopolitique byo by'ingene bakiraduga ntabwo dushobora tubikorako twebwe dufata tuti leta yogwiza kuguma irondera amahera amadovize kugira bishobore kugurwa amadovize nayo ari wihuta ni facilité doke zishobora kuboneka muri za FB birashoboka twarumvise ubundi abangoreka igano nagore igendane n'ikiga mpuzamakungu FM kuko ikibazo cy'amadovize ubaza baraciye muri iyo inzira ayuta kaboneka hano twazamubye dushorera hanze yamabuye y'agaciro ubutare dufite bwatunaniye ingene twobuvyaza amafaranga y'agaciro bikaboneka hanyuma ikindi ni ibinyene vya provisionnement ifasha kwinzi gitorashobora kuba benshi bakarondera fournisseur benshi bakaja konkurence ku buryo atawobwa ngo nigenda ifite jenyene mutandishe kumutagizo kose ndabemerera singiki imodoka zari zitakugize ingorane niwe gusa tumatura hakajamwo benshi bashobora kucinjiza hanyuma n'abantu bagashobora kugira leta cyaho ya stock strategique nini izotuma amezi n'amezi umuntu yamana igitoro ashobora gukoresha hanyuma ikindi rero nuko haba izamurwa ry'ubutunzi bw'igihugu muri rusange ku buryo nubwo kitashobora ku isoko mpuzamakungu leta ishobora kuronka ingene ishobora guhera amatagisi amwamwe kuko uravye nk'igitoro ku giciro c'igitoro no munsi amahera arenga 800 igihugu ashobora kugira hafi agera amatagisi
uwo yari Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Nari nabivuze navyo nyene mu ngingo nkuru buri wa 12 ndamukiza uko umwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi wahariwe abana bo mwibarabara. Abana bo mwibarabara rero bakaba bacibonekeza ku bwinshi mu mazone yose agize igisagara c'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abo bana bivugwa ko biba mu mazu eka n'uwo bahuye mwibarabara bakamwambura utwafise. N'inkuru tubaza Marie Ange Irakoze. Ibibanza abo bana bakunda kubonekamwo mu gisagara ca Bujumbura ni ahasanzwe hari amatara abuza imodoka kubandanya nk'uko bivugwa n'isoko ryacu mu gisagara ca Bujumbura, aho abo bana usanga arakagwi bakina akamari abandi nabo basegerereza imodoka zirengana zose. Ile yose abana bo mwibarabara bamwe birirwa barasega bakina akamari asha n'abanyi n'ababo ubuho bahagarara ku mafe niyo usanga bahagaze barindiriye imodoka zihagaze bagaca basega bari usanga bagize utugwi kwa kundi nyene bagenda barasaba bakina akamari ubu ni n'uruca n'uruza rwabo. Iryo soko ryacu rimenyesha ko no mu makartier ya komine Mukaza abo bana bahaboneka cane. Abo bana ngo barasahura umuntu baba bahuye mwibarabara kandi bariba no mu mpangu z'abantu. Muri kino gisagara ca Bujumbura na cane muri quartier asiatique usanga bariko bararera uwo bagaye baramwambura utuntu, haraho abapolisi babafata bakabafunga mu nyuma ugasanga babarekuye. Abo bana baratembera mu quartier Bwiza za Buyenzi za Nyakabiga bakinjira mu mpango ari utwo babonye bahambije bakafunga. Ikindi kibabaje nuko abo bana usanga bituma aho babonye hose bigatuma isuku ribarike mu gisagara ca Bujumbura. Ikindi nuko barara ku bikarato ugasanga babitaye aho babonye hose. Leta rero yari ikwiriye kuraba ingene yofata umugambi wo gukura abana mwibarabara kuko ngo babaye benshi. Tukiri kubijanye n'uwo munsi nyene abana bo mwibarabara b'abarundi bari mu ikambi y'impunzi ya Nakivari mu gihugu ca Uganda bavuga ko bari mu buzima bubi cane. Abo bana bashikiriza ko kugira baronke ico bafungura ari uko babanza kuronka ivyo basahura, bagasaba abagira neza kubafasha bakabakura muri ubwo buzima bakaja mu ishure nk'abandi. Inkuru ya Dani Claire iratwumva. Tumaze imyaka 8 kweri ku muhanda tujyana hasi kandi turimo. Uyu ni umwe mu bana bo mwibarabara b'abarundi mw'ikambi y'impunzi Inakivare mu gihugu ca Uganda atwiganira ubuzima barimwo. Avuga ko kubaho mwibarabara kuri we na bagenzi we ari ukwigwanako ngo kugira bafungure akenshi bariba. Tubaze duhera ku muhanda iyo nama yaradufise yo kujya turagera kukiheba tugatwara ibintu by'abandi ntitwize hamwe nk'aho n'abandi batarakanagera mu mashuri. Ababyeyi bacu ntibishoboye nabo hamwe nk'aho n'abadafite n'ababyeyi. Abo bana bamenyesha ko bakunze gufatwa bagakubitwa ndetse bakanafungwa bivye. Basaba abagira neza n'amashirahamwe yitaho abana kubakura muri ubwo buzima. Tubonye ubushobozi bwo kubona ahantu tuba tukiga kandi mfite n'ibiryo umuhanda natwe turimo ariko ntabwo twikunze tutabyisanzemo. Ubwo buzima bwo kuba mwibarabara abo bana b'abarundi bakaba babanamwo n'abandi bana b'impunzi bava mu bindi bihugu. Dani Claire iratwumva. Tugaruke mu gisagara ca Bujumbura tubabwira inkuru yerekeye udusandugu twagenewe gutabwamwo imyanda aho ku mugwa mukuru w'ubutunzi tutagikurikiranwa kugira ngo dukoreshwe ico twagenewe. Abanyagihugu bakavuga ko muri kino gihe utwo dusandugu twuzuye tukarengerwa imicafu ikandagara hasi, ibiriko bituma haba isuku rike mu gisagara. Elvis niyo mwongere. Imicafu mu dusandugu twagenewe kuyegenezwamwo yaruzuye irongera iraseseka no hasi muri komine Mukaza mu gisagara hagati ca Bujumbura. Ivyo rero bigaterwa nuko atabagikurikirana utwo dusandugu kugira bakuremwo iyo myanda bayitware iyo yagenewe. Muri kino gihe imifuniko y'utwo dusandugu yaribwe ibituma turengerwa imyanda ikuzura igasanzara no hasi, umwandaho kugabanuka mu gisagara ukarushirizaho kwiyongera. Uyu munyagihugu avuga ko atagikoze n'ingwara buca zaduka mu bakorera hafi y'utwo dusandugu. Usanga amapuberi impamvu yayivemo
hagati mu gisagara cya Bujumbura benshi bakunze kwita kuri kiyoske ni ukuri birateye isoni ingwara bitera ni uko haranuka kandi bishobora guteza indwara abantu basanzwe bakorera imirimo kandi yaho dusaba abigishwa yuko bakurikirana icyo kibazo hafi bakabyugara neza nk'uko abishinzwe kubyugara. Ico kibazo rero kimaze imisi kimeze uko mu bibanza bitandukanye ahagiye harashigwa utwo dusandugo muri komine Mukaza nk'uko bibandanya bishikirizwa n'abanyamukaza. Rero amaze iminsi ihudude gatoyi ku maferuje impande yahoze isoko bita Rugerni y'Uburundi amagaca bandanya akandi gatoyi kibago yavuye nk'itoramitiye kw'ibarabara rituga impande yahoze Sokabu ahandi n'ahandi kuyavuye n'idora Victoire impande ya sitasiyo Mogazi. Tubibutse ko intumbero nyamukuru utwo dusanduko twari twashiriweho ari ukugwanya isuku rike mu gisagara ca Bujumbura, intumbero isa n'itarashikwako gushika uyu munsi. Kuri ivyo musitani wa komine Mukaza Sindayigaya Renova avuga ko bagiye gusubiriza imifuniko y'utwo dusanduko yibwe, nayo ku bijanye n'uko utwo dusanduko twuzuye musitanteri Sindayihebura Renova avuga ko ari kubera abikikamukiza bagatamwo imyanda itatugenewe na cane cane abacururiza mu maboti n'amamangazine. Elvis niyo mwongere ndamukengurukiye nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya kabiri igice ca kabiri cano makuru cahariwe ikiganiro ubahuka. Uyu munsi tuza kugaruka ku kibazo kiri ku bitaro bikuru by'intara ya Kirundo aho hari inzoya zigera ku 10 zimaze kwitaba Imana kubera ubukene bw'umuyaga nkuba no kubura igitoro cahora gisahiriza muri ico gihe. Ikiganiro ubahuka na Josiane Muzaneza. Ubahuka. Igisata c'amagara y'abantu ni kimwe mu bisata vyama bishigwa imbere mu bihugu vyose vyo kw'isi vyitwararika ubuzima bwabo bijejwe. Mu Burundi ariko ico gisata gisa naho kitibukwa kuko uretse ko kiri mu vyugarijwe n'ingorane zitari nke yaba mu bijanye no kuronswa imiti n'ibikoresho bikwiye hadasizwe inyuma imyidogo iri mu bakora muri ico gisata badasiba gusemerera basaba kuronsa ivyo bagenewe naho twabo twama turenzwa ko uruho rw'amazi muri kino giheho n'ivyahora bihuha vyahubutse kuko hageze aho abavyeyi baruhira ubusa kubera gufata minenegwa ico gisata ngira akamaro ku gihugu bikorwa na leta yita mvyeyi. Uko kwigira sindabibazwa bivanze no gushaka kwibungira ko biranga leta ya CNDD-FDD vyoba biva kuki hoko gwiki kugira ngo iyo leta yibuke ko ubuzima ari amazi aseseka ntibayore maze ishira imbere ineza yabijejwe imbere yo kurondera inyungu zayo bwite. Ibi ni bimwe mu bibazo batumire bacu Nkurunziza Justine umwe mu bavyeyi b'abarundikazi baharanira agateka kazi na muntu hamwe na Bamvuginyumvira Federico yahoze ari cegera co mukuru w'igihugu baza guciga nyino muri iki kiganiro mugira mushikirizwe na Jewe Josiane Muzaneza. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mukanya turaduga kwijambo. Intara ya Kirundo ni intara iri mu buraruko bw'igihugu. Ni intara ifise ibitaro bikuru bisanzwe bifise aho bakirira abavyeyi ndetse naho bashira uduhinja twavutse hatageze. Ariko mu mpera y'ino twaraye dusozereye ivyo bitaro vyaragize ikibazo c'umuyaga nkuba, ikibazo atari ubwa mbere ariko gishika naho kitari bwigereye igitera ihungabana kuko mu kurindira ko umucanga ugaruka haca hifashishwa icuma bita groupe electrogene mu kinyamazuru. Ariko kubera ubukene bw'igitoro ivyo ntivyashobotse, ivyatumye inzoya zigera kuri 10 zihasiga ubuzima nk'uko mugenzanje Eric Niyonzima agira ngo abitwiganire. Icikagurika ry'umuyaga nkuba gibonekeza ku bitaro bikuru by'intara ya Kirundo rirateye umutima uhagaze. Abanyagihugu bagendera kuri ivyo bitaro bati ivyo bituma ubuzima bumwe bumwe bwo kwa muganga buhagarara. Eka mbere n'icuma gitanga umuyaga nkuba bita groupe electrogene kimaze imisi kitakora biturutse ku bukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ico cuma gisanzwe gikoresha. Abanyagihugu bavuga ko abarongoye ibitaro vyo mu Kirundo atakintu na kimwe bariko barakora kugira batorere inyishu ico kibazo. Eka mbere ngo bikaba bitera ingaruka mbi. Akarorero aho ku bitaro vyo mu Kirundo icuma gishirwamwo abitavye Imana bita morgue gikora nabi. Amakuru ava mu Kirundo avuga ko cari kimaze imisi ine cugawe. Beri biziga vyari muri ico cumba bikaba vyari vyatanguye kunuka.
ivyo ngo bikaba vyotuma bahandurira indwara. Aya makuru akaba yemezwa na bamwe mu baganga bo kuri ivyo bitaro. Abo baganga babandanya bavuga ko muri iyi minsi hari ubukene bw'umuyagankuba, abagwayi bamwe barungika kwivuza ahandi. Abana 10 bari mu cumba kibundikira abana bavutse batageze baritavye Imana kuri ivyo bitaro bikuru vyo mu ntara ya Kirundo biturutse kuri iryo kena ry'umuyagankuba. Ivyo bitaro bikaba bifise ivyuma bibundikira abana bavuka batageze 3 bidakora. Benshi muri abo bana bitavye Imana ku munsi wa 3, uwa 4 hamwe n'uwa 5 heze. Abo banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo basaba barongoye ibitaro bikuru vyo mu ntara ya Kirundo gutorera inyishu ico kibazo maguru masha. Arakoze Eric Niyonzima. Mbega none kugira ibintu birinde biyangara gushika kuri uko rwego vyoba vyavuye kuki? Mu nyishu umunyepolitike Federico Bamvunyumvira atanga harimwo ko ahanini biva kuri leta ihari ubu itanezwe na gato ubuzima bwa birongoye. Ico bivako kubwanje no kubera ko leta ihari yitwararika cane ivyayo canke ivy'abantu babo gusumba ko bitwararika ubuzima bw'abantu. Kera ikibazo c'ibitoro kibaye twaca twitwararika ubwa mbere na mbere ingene umutekano w'abanyagihugu utohungabana kubera ukubura ibitoro, ariko kandi umuntu agaca araba yuko mu vyerekeye amagara y'abantu mwene ivyo bisata usanga bikenera ibitoro igihe atamuyaga nkuba uhari bica byitwararika gusumba ibindi. Ikibazo rero gica kiba nico uyu munsi womenga ibitoro bigenda hehe. Uyu munsi vy'ukuri ubuzima bw'abantu bo mwitwarariko wa mbere kuri ubwo butegetsi. Sindabizi ko ndetse n'umutekano ngira ngo woba ari wo mwitwarariko wa mbere, kuko ivyo tubona nuko hariho abantu batungiye muri ivyo bintu by'ibitoro kandi byitwa ko atabihari. Ugasanga rero imodoka harimo zirirwa ziragenda, izi zica abantu zirirwa ziragenda, mugabo imodoka z'abandi bikorera ibindi bintu vyabo byo kubaho ntizigende kuko nta bitoro biba bihari. Hari umuntu yambariye ejo bundi ati nagiye gutondera igitoro ntaje ntaco ntahanye, ati bambariye bati uraze ejo mu gitondo saa 10 muzobuhageze, atariko n'uzoza kuri iyo saha uzohasanga ndi bashitse saa 9. Urumva aho ubuzima bw'abantu bugeze, gutondera ibitoro, gutondera imodoka, gutondera imiti, gutondera ibintu byose abantu birirwa batonze. None bazokora ibikorwa ryari byo bashobora kubateza imbere, byoteza imbere ico gihugu. Uko kudashyira imbere neza y'umunyagihugu ni nako umupfasoni Justine Nkurunziza bibona. Uyu murundi kazaharanira hagati y'akazi na muntu aba mu mahanga asaba leta kureka gutagaguza uburyo buke igihugu gifise mu bidakenewe, nyabuna ikabanza kwiyumvira ikiruta ikindi amazi atararenga inkombe. Ndibaza yuko ata muntu n'umwe afite umutima bijya bintu vyatujya tuyoya twapfuye butakoze ko umuntu agaca yibaza ati mbega none ya leta mvyeyi ibintu iriko irakora kugira ngo itore umuti kuri izo ngorane, kuko ego hariho ingorane z'ibitoro ku isi yose, mugabo twibaza yuko hariho ibintu bitegerezwa kuza imbere, leta yategerezwa gushira imbere y'ibitaro. Ibitaro ni ikintu gikomeye cane. Mu gihe hoba hari ibitoro bike, umuntu ntiyo kwihutira kurondera ibitoro byajya mavewiti canke amahera hari ngo yihutire kubaka ingoro nshasha y'umukuru w'igihugu. Twarumvise yuko bariko baraterereza amahera yo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu, mugabo arasanzwe afise iyindi. Twibaza rero yuko icihutirwa ari ukuraba mbega ibitaro birafise ibitoro bikwiye kugira ngo ajya amamashini atanga umuyaga nkuba ashobore gushishikara akora, kuko mu bitaro hariho ibitaro bifise reanimation, hariho ibitaro bifise ivyo vyumba vy'utu iyo yatwavutse tudakwije imisi. Izo mashini zikeneye ivyo bitoro, turibaza rero ko ari byo byari biteneye kwihutirwa, n'utwo duke tuhari bakadushira muri ivyo bisata vyihutirwa, kuko murumva kugira harinde hapfa abantu 10 tuyoya 10 ni ibintu biteye isoni mu gihugu gisaba gitwara. Mu gihugu nibaza ko bategerezwa kugira planification, bakaraba bati mbega muri ibi bintu vyihutirwa la gestion des urgences
muri izo urgence muri ivyo bintu vyihutirwa kuruta ibindi ni hehe twokwihutira gushira ivyo bitoro bike dufise murabona abanyabisagara barize kugenda n'amaguru mugabo umuvyeyi afise uruyoya muri couveuse ntako afise agira nta vyo kuvuga ngo aragiye n'amaguru nta vyo kuvuga ngo agize iki ahanze amaso ya leta tukavuga tuti leta nirabe bicare hamwe baheze bagire iyo gestion des urgences barabe ahantu hari ubukene bwihuta bw'ivyo bitoro kugira ivyashitse mu Kirundo ntibishike no mu bindi bitaro kuko n'ahandi birahari kandi ivyo bisata birimo utwo tuyoya bikeneye impemu bikeneye umuyaga nkuba birakeneye gufashwa birakeneye kugarukirwa n'ingoga vyihuta cane. Mu gusozera kino kiganiro Federico Bamvunyumvira asaba abategetsi kumviriza impanuro bahabwa n'abahinga bo mu bisata bitandukanye bibaye ngombwa bakanicarana n'abababoneye izuba badacana uwaka mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo cyo kimwe n'ibindi sinzi bihanze Burundi ku neza y'abarundi bose. Ku bwanje ndabona ko impingi kiri ndende ico kiri bukorwe byose biva kuri politiki. Iyo politiki ari mbi utagira uja muri politiki urazunguruka ugwa muri mwene ibintu turimo turavuga. Nibahamagara abarundi twicarane tuganire ivy'igihugu cacu nabo bazaba barimwo nabo birabaraba kandi ntaco bazaba bahomvye atari ico bazaba bungutse. Bibaza ngo ubutegetsi bwabo zamba bugenda ntaho buzoja mugabo nubwo bobugumya 100% aho bubamariye iki nivyo rero batarategera igihe bazobitegera bazavuga bati burya ntibatuhesha. Rero harageze yuko twicara tukavugana ivy'igihugu hama tukarondera umuti hamwe ahandi hoho amazi ni amara korenye nkombe nta buzoba kibisubiza inyuma. Jewe n'impanuro n'amanguma ndabaha mugabo nkumbure ntibabitegera uko bibaza bati bagomba gutwaka ubutegetsi. Umwana bamaje bati umwansi wawe niyinde giye kubita uwo basangira ko iwo wabaringo barasangira inkoko niwe mwansi. Burya ivyo ntivyarenganye muri ivyo by'abana turacigenza nk'abana aho kwigenza nk'abantu bakuze yuko musangira atari umwansi ahubwo ari wa uriye muca mugenda gukorera hamwe mukaguma musangira mukaba inshuti mukaba bagenzi. Abarundi bumve ikibuze mu gihugu. Ivyo bitoro sivyo bibuze habuze uwo mutima wo gutunganya igihugu. Ivyo bitoro vyoboneka na nivyo bitoro buri mu kuki bibiri Burundi gusa. Mu Rwanda ko bitabura, mu Bugande ko bitabura, Tanzania ko bitabura, Kongo ko bitabura, biburi wacu gusa kubera iyo ntwaro mbi. Nino kuri aka kagoye ikiganiro wakuka cyo kuri wa kabiri genekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2022 giciye kirangirira. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri. Ndashimiye vyimva mutima abantu batumire bacu umupfasoni nkuru nziza Justine hamwe n'umushinga naye Bamvunyumvira Federico bamfashije gukiremesha. Josane Muzaneza nariko ndakibashikiriza nkaba ndabike abantu ndabipfuriza kororanirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibanza nyirinde Burundi n'abarundi naho ku munsi wa kabiri uza nkaya mango. Ubahuka nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ni hano ku kiganiro ubahuka dusozereye amakuru yo kuri 12 ndamukiza umwaka wa 2022 mwakenuye mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyakurikira. Abashimiye kandi abamenyesha amakuru bayegeranije ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Umanyari ninge ko na yabashikirije ndabikebanuye ndabikuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho.